hari icyo ngende kwibaza kuko M23 yavuye hariya ku bushake bwayo. Ubuhe bushake se kandi hari amabwiriza ya Washington avuga ko bahava? Na Goma bazahava rero. Bitwaye siki? Reka je ntekereza ko no kuva Goma ntacyo bitwaye cyangwa kurekura aho bafashe. M23 na twirwaneho, abasirikare twirwaneho bakuremo imyenda baba civil bihingire borora inka. Yego. Sibyo? Abana bajye kwiga, urwaye ajye kwivuza Uvira. Abasivili bahawe intwaro bazakwe amahoro aboneke. Yes, nkuko mwejeje kuvyiyumvira, uyu ni Scovia. Uyu benshi baramuzi, sinokurirwa ngaho ngonze kumuvuga. Na mugenzi we bari muri studio za Mama Ogwa Gasabo nkuko bisanzwe baharira ku kijanye nuko imbwebwe za Sarambe inyeshamba za Red Tabara AFC M23 twigwaneho n'abafatanya bikorwa babo baba mercenaires canke abacancuro canke abacangero bariko barava mu duce tugenda dutandukanye. Ibi bikaba byabababaje abanyarwanda ku bwinshi. Twakoze ikiganiro kibamenyesha amarira ari mu Rwanda ukwicuza kubijanye n'amafaranga abana babo, abagabo babo n'ibindi byinshi bagiye barashiramwo kumvo zuko Kagame yari yabemereye Republika ya Kivu aho bazoba barara hejuru y'ubutare, uvyuka wimba ukabukoza ico ushaka. Mwumvise ko mugenzi we amubwira ati murabona ko nagoma bazohava amajambo. Uyu mugore musanzwe muzi ko amajambo avuga kenshi, hari amajambo aba yatumwe na leta ya FPR, ayandi akayavuga nk'ubusesanguzi, n'ayandi avuga nk'ukumenga negura leta sometime. Muribuka post yigeze kwa gushira ku rubuga rwa Twitter abaza Damascene mu gihe karavuga ko abitwa ko ari abatutsi kuko bari mu gihe cyo kwibuka, yavuga ko batahawe ngo amateka yo kwiga n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bisa nk'ivyo. Scovia arayitora yandika igisomwa kingana ukuraho, aramubaza ko batize kubera iki muri kaminuza bibuka ibi, kubera iki ubuyobozi bw'amagara bibuka ibi, kubera iki mu bushikiranganje bw'inkino bibuka ibi, kubera iki muri televiziyo y'u Rwanda bibuka ibi, kubera iki mu bushikiranganje bw'amafaranga bibuka ibi. Ama secteur d'activité menshi ubushikiranganje butandukanye, ama direction n'amaposte atandukanye akomakomeye amugaragariza ko mubibuka gute kandi bavuga ko batiga. Nimba naho batiga ayo maposte bayagiyemwo gute? Iyo poste yahamaze umwanya urumera ariko twe twamaze kuyisama n'ubu uzoshaka nzoyimuha kuko mbika nkuko mbika iya Fokode ya Pacifique nini nahatswe avuga ibiraho kuri diaspora yiwe nshasha yari yapostinze igenekerezo rya 14 umwaka uraho no kwezi kuraho. Rero jewe iyo mbonye ikintu ndakibika kare. Uko niko vyifashe rero. Scovia murumva ko asa n'umuntu yataye icizere, aravuga amajambo wumva ko ari kwihebura, akavuga amajambo mwumva noneho mwamaze kwiyumvira naho bovayo. Yes, nibaveyo na kare abo bana avuga cyane batwigwaneho ari abanyamurenge hari za Bijombo n'ahandi. Aravuga ati abo bana bahenzwe bahabwa inkoho nibazidepoze basubire mu buzima busanzwe. Abo bantu bose depoze bigwanisha musure mu buzima busanzwe, mwivuze mwige mugombe mushike na za Uvira. N'amajambo ya Scovia agaragaza umwiheburo udasanzwe. Hamwe n'aya majambo ya Scovia hari amakuru ahari nkuko twabemereye mu makuru yo mu gatondo kuri no munsi avuga ko Kamanyora bo bariko barayisohokamwe zimwe za Sarambwe, izinyeshamba zoba ziriko zirasohokana Kamanyora zibandanya zija ahandi tutaramenya uko biri. Iyo preve dufise muri no mwanya nkuko twabemenyereye mu kiganiro cyo mu gatondo ni audio ziko ziracishwa ku ma group na je nayihawe, hanyuma barambwira yiyumvire ko hama utubarire. Iyo niyo audio mfise igaragaza ko Kamanyora, ariko hari n'ayandi makuru ariko aracana ko kumbuga ngurukana umenyi bavyandika philosophiquement ngo uyu mwanya tuvugana Kamanyora n'ibindi byinshi. Bariko barandika makuru menshi cyane agaragaza ko muri Kamanyora ariko haraba ikintu bishoboye kuba bisa n'ibi byo kuvuga ko imbwebwe za Sarambwe zasohotse muri Kamanyora. Munumva ko nukwihebura cyane. Ibi ntivyoreka kubabaza abanyarwanda nkuko twebabwiye mu kiganiro cy'imiryango iri mu kiriyo. Nukuri nimwibuke ko abanyarwanda dohereye ku barundi bakuye mu makambi hariya mu Rwanda barabagirira ama entraînement. Ibi biravugwa n'indongozi zacu z'u Burundi, biravugwa n'imbi satamuza makungu bijeje agateka kazi na muntu, biravugwa n'abanyarwanda nyene b'abanyarwanda badashigikiye intwaro ya FPR inkotanyi.
baremeza neza ko abarundi bakuwe mu makambi urugwaruka rwahungiye mu rwirukiye mu Rwanda mu 2015 inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi nihenze za itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri 2015 bagwanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD uramutswa amabanga yo kuyobora igihugu muri uno mwanya. Bimaze kubata ku amazi hari bamwe mu bagenerale murabibuka bagiye barahitanwa n'ingwara mu mabohero, abandi barahunze harimo Godefroid Niyombare n'urutonde twarigeze kubasomera rw'abantu barondegwa ku murongo wa 10 hakaba arimo Pacifique Ninahazwe, hakaba arimo ba Alexis Nduhije, hakaba arimo ba Magi umwe muheruka kubona mu Rwanda avuga ya Mohe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero aya makuru yaracishikaye ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko bakuye abajene babatwara ku mirongo y'urugamba, bamwe bitwa bavyara ico bita ngo ishaka canke umuhari w'inyeshamba witwa Red Tabara. Izi Red Tabara abanyamurenge nabo bakaririmba bakavuga ko bakarirana ko murantunga bavuga ko Red Tabara ariyo yabakoreye ubugome bakorera genocide ibica aribo Paul Kagame yashimye gutuma hariya mu mitumba canke muri Minembwe muri rusangi. Uko niko vyifashe, ariko nagomba kugaruka kumarira y'abavyeyi bavuga abana bacu mwaduhenze ngo tubatange barafira ku mirongo y'urugamba. Dutanguye kugumuka muvuga ati kugira umuntu akora umurete bisaba kame n'amagi, bisigura ko hategezwa kubaho sacrifice, habaho ibitambo, habaho kwitangira igihugu. Narijya Paul Kagame yari yabemereye ababwira ati Kivu, Republika ya Kivu izobamwe mwebwe. Nkuko vyagiye biragaragara murazi ko systeme yari ihari bagishika za Goma na Bukavu kwaro kwica igitigiri nyamwinshi c'abakongomani mu nzira zitandukanye, gukubita ubufuni, kurasa, gucumita ibiti. Sinshaka kubigaruka ko ziriya scenario n'amavideo n'amafoto muratwo vyari bibishe no kubona kugira batera ubwoba abakongomani bahunge. Ico naco kikaba carakunze murazi gitigiri nyamwinshi dufise mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, eka no mu bundi burere bugenda butandukanye, eka no muri Kongo nyene muri rusange hari abava Goma bahungira handi, bava Bukavu bahungira handi, hariho nabavuye Uvira kiriya gihe baza mu Burundi baja za Fizi baja za Tanganyika baja za Kalemi n'ahandi hagenda hatandukanye bivanye n'ubushobozi bivanye n'umwanya wo kwitegura bagiye bararonka. Rero abanyarwanda bararira bavuga ati umwana wanje mu bana banje mwampenze amaraso basheshe basesera Uvira niko bavuga, basesera Fizi, basesera Point Zero, basesera Ruvunge, Sange, Kamanyora n'andesha agenda hatandukanye. Muri ko murahava free, nta n'urusasu babarasha, nta nibombe, nta n'ikintu na kimwe babagize. Muri ko murahatanga ahantu hasesekeye amafaranga menshi. Ndabutse ko mu Rwanda batoza amafaranga yo kugira abagaburire bagire ravitaillement. Nari babwiye mu kiganiro muribuka ko batona babwiye ko basaba abana ku nguvu, muribuka ko batwaye abagabo bagishoboye, muribuka ko batwaye abagore bagishoboye. Aba bose bagiye barabifumbire nkuko bagenda barabivuga. Hari amurasirazuba bwa Kongo nta numwe yatashe. Ndabutse ko imva ya Kanombe yuzuye, hanyuma batangura kuza barahabahamba hiyo nyene mu binogo. Amavideo yagiye aragaragara mu biganiro twagenda turabashikiriza, bahitamwo kubahamba hari nyene barasirazuba bwa Kongo, ubaye hagufi bakamujabukana za Rubavu bakabahamba hariya nyene. Ibi rero nivyo vyuzuje intuntu n'amarira abanyarwanda, kuko ni ikintu kitoroshe cyane nkuko mwavyumvise nagahinda no mu majwi ya Scovia bigaragaza neza na neza ko ataryohewe na gatoya. Reka kugira tubanda tugira ico tubashikirije tubanze tubareke mwumvirize namwe zino audio akanya kadukuko kadukundiye twumvirize abakongomani neza na neza bako bavuga iki, bako bahanahana ubutumwa buhe, hama tugaruke muri studio tubandanye nibigenda bikurikira. Nishafika hapo sawa, kigelegele nishafika baba. Nashukuru sana. Ni vya kushukuru Mungu kabisa. Nashukuru sana. Hata motare wa Uvira nalizikula, lakini kushukuru tu Mungu juu tulikutana mu plene tukapiga masasi tukapite tu. Ndio vile. Ba M23 maana walitoka njo kutoka si Bukavu, lakini bariere yabo engali mungomo. Na Kamanyola habiko? Hakuna. Acha. Uko tu baibu ile njia yote. Na Kamanyola balitoka? Balitoka. Ulibakutana tu kunani hapa hivi muantre ya Ngomo ndio tuliona bariere yabo na biko naogopa biko atuliza se tunabaacha benzabo wapi.
Tukawambia viko hapa nyuma tu. Mungu asifiwe. Ndiyo, walitoka kabisa juu motare mwalituleta antuambia alikutana kama 6 kamion na vule bumajipe buku akia ngambo wa Bukavu walikuwa play. Batende miujiza batuka na mvile ya Bukavu. Bibi antuka Kamanyola si avantage yote. Makele plane yote inala baibu, bazalendo, ba FARDC. Make kwenye biko ni Nyangezi. Sibaone yako sisi shuhudia bongo. Mungu wepe. Sawa, tunashukuru. Ndio, na mimi nashukuru sana kakangu kwa WhatsApp tu vingine. WhatsApp, Mungu asaidie batokee munjia tuseme kazi nchi yetu, njie kuwe huru bwana. Batutokee kabisa. Ni wakati ya kujipanga kimaisha, watu wachie njia wazi. Basi male sauti sinishawashwa sa pepo. Niko za pepo wanamwambia mabaraka. Salimia wayomba bote na ule mjakazi. Mjakazi huyu. Jambo papa. Mama pole kwanza na kuchunga familia. Ndio babangu. Mungu akubariki sana. Ndio, na sisi tunashukuru kona wameka narudia bien. Vraiment. Naombieni ilifaa kazi. Asante, tunashukuru sana. Ndio babangu. Okay, usiku njema, nashukuru sana tena sana. Nanie baba. Okay, merci. Jambo muyomba. Yomba habari. Mzuri baba, merci mimi napata koli yangu. Okay, pole sana koli yako ile mama. Ndio, mimi nashukuru. Asante. Salimie muyomba mwanamke pale. Nyepo ndio mmeta kulimoya hakuna hivi. Sasa maua shafika. Njoo huyu. Jambo banduku. Jambo sana mama. Shangwe na vigeregere. Nafurahi sana. Hata na sisi tunafurahi sana. Mungu awabariki sana. Mungu asante. Ndio. Yes, ndizera neza ko muhejeje kumva amwe mu ma audio bariko baragenda barahanahana bavuga umumotari yanzanye aje kuntora ava Kamanyola, yaje asanga bapakiye amakamyo agera kuri 16 n'amajipe bariko baragenda canke bitegurira kugenda. Hanyuma je anko iyo narindi anzana Kamanyola twasanze ataba hari ahantu gusa twabaciye ko ngo ni kuri entre ubwinjiriro bwa Ngomo, aho batubaza tukabishura n'agahemo ngo ari ngo arabana ngo yes bako ngo baraca ngo or bako bagagaragaza ko bakora bishura n'agahemo kenshi ntangere. Uyu numuntu yerekara yaga n'umuryango wiwe, murumva ko yahaye se bukwe arahanye nabukwe, barabaza n'umukozi wo mu nzu eka n'abana bato bakomoka muri no miryango. Murumva ko si kintu uvuga ati ngo ni gito wo negrije, murumva ko bwari ubutumwa buko burahabwa umuryango wagutse, ntuvuga ngo ni blague ngo byako bivugana ngo abagenzi abakuze nibiki. Murumva ko hagiyemo n'imiryango ikuze umupapa mwe n'urugo mutambukanye wiwe Dorotre Kote umukozi abana n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Audio ni nyinshi kuko ari audio nyene ata preve iragaragara neza kuko preve tuba turindiriye ko wazarendo zihagera, kuko wazarendo bo nta kuzuyaza ntibita hamamine ntibita hibiki, bafa kumva gusa kimbwe zasarambwe zahasohotse baba bahageze 5 kuri 5. Ko niko byifashe ku mirongo y'urugamba. Amareresi arahari bagaragaza umunezero wo kwinjira muri Ruvungi, ayongera mwayabonye abatayabonye turaza gufata kanya tubashiriremo naho nyene mu umunezero wari uhari nkuko twabagaragarije umunezero uri sangi. Uko niko byifashe ku mirongo y'urugamba. Turabandanya 5 kuri 5. hari amakuru mashasha ari mu Minembwe, nayo nyene turagaruka mu akanya kadukundiye tuze tubasesangurire. Na makuru avuga ko hariho drone zambaye ama microphone, bambitse microphone ama megaphone zigenda zibwira abasirikare batwigwaneho n'abandi bari muri zira kote kudepoza ibigwanisho nkuko mwumvise Scovia karabivuga. Hama basubitswe mu buzima busanzwe, babereka aho baja za Mikenke n'ahandi. Hanyuma ibikurikira turaza kubirabira hamwe neza na neza mu idonido mu kiganiro gitomoye kandi gitosoye
tuza kuba turiko turabashikiriza. Murumva ko amajambo yo kwikubita mu gikiriza vyarangiye, ntaco batakoze, barakoze amasketch mushaki barirashe bakugira barabe kumwe bokwe criminal Congo, ariko urenze ubona ibintu byose wamuvuga. Baravutse ko abanyamurenge yakora korerwa genocide na FDNB abisuka mu ruho rw'amazi. Kongoro n'abaya kutumba n'abandi benshi bangoma zito n'abagiye barahashika ba Daniel Micombero n'abandi batangaza makuru bahane wacu mu gihugu bashitse hariya za bibogobogo. Mwarose abanyamurenge bavuga ati gisoda gisirikare cy'u Burundi tubanye neza, nta kibi cabo, nibo baduherekereza abana gukora ibizamini, nibo baducira imirongo, nibo batuma tugira ukuntu akuri binyuranye n'ivyo Rugabo asanzwe ari umuserukira Paul Kagame n'umwambasaderi wa Paul Kagame hariya mu banyamurenge, ari we yama no content creator nka kwa kundi kwa mugenzi wiwe yarasigwa kuri muri point 0 Maripo, nimba ari Maripo ntihenze, nugera mu content creator nta kinda ajejwe, ujye umuhaye n'inkoho ntageza kuyikorako, ujya ntazi niyo bitumutwe ari hajya kugira kubera karimi kwiwe arabe ko yoba araciye n'amajana 2 y'umunsi. Rero mugiye kuraba ibiriko biravugwa hari hakurya mu misozi ya Minembwe cyangwa burasirazuba bwa Kongo, biri ku ruhande rw'abarundi, ku ruhande rw'abanyarwanda batifuza canke bifuza ko igiseswa ry'amaraso n'ubwicanyi byoba bihagaze bigahera burundu kugira abakongomani n'abanyarwanda basubirane imigenderanire yabo ya kera. Biri mu munyafrika wese arajishingwa n'amahoro n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo eka no mu karere kose ka EAC. Biri mu munyamahanga wese ababajwe no kubona umwana w'umuntu avishwa amaraso azira icari, azira gataka, azira ibiri munsi y'agataka, azira inyungu z'umuntu umwe canke babiri. Neza umunezero ntangire ku bwanje nka Fleur le Patriote, ndanezerewe cyane kubona biriko biragenda uko biriko biragenda, hamwe aya makuru yuko bavuye Kamanyora burundu nkuko turiko turabona za Sange Ruvungi n'ahandi hagenda hatandukanye, naco nyene coba ari gikorwa cyo kwishimira. Hanyuma tukarindira tukaraba eske Museveni amasezerano yasinye na Tshisekedi y'umutekano na security araza kugarabunagana, araza kugarara uriya mu bwinjiriro, uriya mupaka, uriya rubibe hariya kugira bafungiranire hagati na hagati mbwebwe za Sarambwe zitere zisubira zica Goma Rubavu zitaha mu Rwanda zaje zizananye. Mbega birangirira hehe ikicuka ca Paul Kagame kiguma kinugwanugwa hamwe na Museveni, kuko twagumye tubibabwira Mungu wa Museveni hamagara Kagame Muyomba, Kagame agahamagara Museveni umuhungu wiwe, Museveni agahamagara Kagame umuhungu wiwe Murantunga. Museveni akaba ari we yakoze ibishoboka byose kugira Kagame abe icaro no munsi, akaba ari we yamusize no ku burongozi. None vyifashe gute Paul Kagame asibe iyimikwa giwe mu gihe afise indege zitatu akotesha yikotera? Vyarananiranye ko asimba base n'imibiro iburi n'indege ya gisirikare akava Kenya akaja gushigikira se wiwe akabonana n'abasengezana biwe hariya, hama agasubira muri Kenya aho baraye bamaramariye ku bitutsi n'agasuzuro ka Emmanuel Macron. Gumana na Fleur le Patriote nk'umusesanguze wanyu, gumana 5 na Fleur Podcast TV. Mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe muri abantu babagabo, namwe mufatiye ikiganiro hagati canke ku buryo bwa link canke mu magroupe, mwibuke kugenda mugize sabone canke subscribe, mufyonde kuri kaga ko muka like na commentaire, naco bitwaye. Ibi bigaragariza YouTube ko mushimye ivyo dukora, ama YouTube ikabandanya ibisanzaza bikagera kure, kuko ibi biganiro he tubikorera twebwe, tubikora kugira tubisangire ubusesanguzi, duhana makuru agere kure, tumenye isi ahigeze cyane cyane ibivugwa mu karere ku burasirazuba n'umwansi umwe dusanzwe tuzaye karakadurumbanya ari we Paul Kagame n'abamukomoka ko inkotanyi RDF, abasogosi, AFC M23 na Red Tabara. Rero nubwira umunsi mwiza w'akazi abaronse akavuna musase, bon digestion, abataronka naho mukomeze kwihangana, byose ni mpango wa Mungu. Mugire rero umunsi mwiza, mugire naho muba mwubahwe. Ciao ciao.